Kasabe Madame Ngabire Ange Chanelle aze hano imbere ndabasaye mufashe tumukomera amashi ko yemeye kuba uwa mbere aje kuganira natwe kuri ibi bintu binkoramutima kandi ibintu bihambaye. Sinzi ko agenda nasamaye sinumvise amashi yo kumwakira. Karibu. Urabona ko anaberewe cyane. Uzina umuntu araberewe muramurabishima kama. Je ndibaza ko atabantu bafise ishavu kubw'ivyo nibaza yuko reka rero tumwakire ubwa mbere hoho abanze atwidondore amazina yiwe. Nitwa Ngabire Ange Chanelle, abampaye mwiriwe mwese abariko baradukurikirana kumbonesha kure n'abari ngaha mwakoze cyane gose. Turetse amazina nagomba tubidondorane mu buryo bwagutse. Ngabire yavukiye hehe? Imyaka 3 ya mbere y'ubuzima bwawe wari amajahe mu kihe gice? Imyaka 3 yanje ya mbere umwana yavukiye mu muryango w'abantu beza, abantu bankunda, abantu bampaye urukundo rwa mbere novuga ngo ce sont mes grands-parents. Kuko mama yanyibarutse akiri inkumi ataruba kugwiwe, rero nakiriwe n'abantu. Mama yavuka ari umukobwa umwe mu bahungu 6, rero ndi umwuzukuru mukuru kandi w'umukobwa, murumva ko naje nkunzwe. Kambwira exactement hari hehe ni muke kibanza? Turakunda kuja ama detail muri talk show. Tubwire muri iyo myaka aho hantu nyokuru hari mu ntara, hari mu kihe gice? Uje ama detail gato tudekrive ivyo wibuka, ibitibuka ntaco. Ego hari mu ntara ya Rutana, mu manuko bw'igihugu niho navukiye. Sinzi ko navuga umwaka, ngira ntibikenewe cyane. Naza kukubaza uko biri kose. Simfise isoni zo kuvuga imyaka mfise, ariko navutse mu mwaka w'1984, mwumva ko sinkuze cyane. Okay, ego vizovs. Twe ntidushobora kuvuga urumva tuvuze ibica byi. Okay, cette fois-ci. Ego. Uvuze ko mama yakwibarutse akiri inkumi. Ego. Hanyuma wewe wagiye kugira conscience kumenya mama gute ryari? Est-ce que umva gifite imyaka 2-3 nturamenya vyose? Wamubona gute kangahe? Mwabanye ryari na ryari? Nyogokuru yarashoye kundekipera mu ntango nabana na mama wanje, ariko nimba yo baransanze nyogokuru bariko barankubita sinza shavuga ati uyu mwana munsubize n'ingoga cyantwara. Yari umama mwumva yari akeneye uruyoya. Aba mama barakunda buzukuru. Rero munyuma mama wanje yashoye kuba kugwiwe nayifise imyaka 3, ngabo izo histoire no kuri nizo bandakonse ntazo nabonye. Utanguye guca ubwenge wisanze ubahehe mu gihe umaze guca ubwenge wari wisanze uri mu kihe? Icyo gihe mama yamaze kubaka bari mu muryango umeze gute? Est-ce que wari consciente yuko bakuzanye ukuze canke? Oya. Naciye ubwenge ndi mu muryango mwiza, aho papa na mama bakundana abantu bose bakabimenya. Mama yarafise akantu yakunda kuvuga ngo muzane ndabasinye ndababwira ingene nkunda. Rero nakuze nk'abandi bana bose mbona papa, mpamagara papa kitaba, mama biryoshe. Nyuma yaho wararonse abantu batoyi bagukurikira? Ego, nashoye kuronka abatonya banje, tuvuka mu muryango w'abana 5. Ariko malheureusement ntibashoboye kubaho bose. Ma petite sœur ankurikira yaravutse nyuma arafa, undi mu petite sœur nawe nyina aravuka. Ariko mu gihe ukuze donc wari mukuru w'abana bandi bana 4? Ego. Okay, est-ce que différence y'imyaka yari ingana gute gukurikira? Nkine. Ego. Okay, donc urabaye umuryango urafise batoyi bawe baravutse,
uca utanga utubwira yuko rero bageze igihe barapfa. Yego. Utubwire mu madetaye rero kuko niho ikiganiro cacu gihagaze. Uwa mbere yapfuye ufise nk'imyaka ingahe mu muvukano? Yapfuye mfise imyaka 4. N'uwundi ntiyatevye gukurikira ariko nawe nyine arapfa. Sinzi igituma natishavu ku bavyeyi, numva nk'iy'abantu bibarutseho muri aho twaba muri Sosimo, papa ari commandant à brigade, numva ko nari umwana wa commande. Mama ari umukontable muri Sosimo, ubuzima bumeze neza, n'agacentre gato cyane ku bantu batahazi, n'abantu bakunda ikirori kabisa. N'agacentre twe twakuze tugira amafete tukayakorera hamwe, n'ahantu hari haryoshe. Rero abana bandi bavutse narabwira mama wewe sinzi ivyo urimo rero abandi bantu baronse umwana mugabo wewe sinzi ivyo urimo. Mwumva ko naramubabaza kuko abana barababaza abavyeyi batabizi. Hanyuma haravuka rero uyundi umuhungu agira 3 inyuma yanje. Ariko ngomba ko tugenda buhoro buhoro kuko n'ikiganiro gihagaze. Umwanya uko urabona mutoyi wawe n'umwana gukurikira iskora mugwaje byatwaye umwanya ngana gute ski wari umaze gukura ku rugezo wumva ivyo ari byo canke n'ibintu utatahuye na gato? Sinabitahura cyane, naribaza iyo bari, naribaza none nk'aba bantu bagiye hehe. Wigeze ubona enterrement kiri mutoyi? Oya. À l'époque ibintu vy'imfu ntitwari bwabimenyere nk'uko umwana abura umuvyeyi bakamutwara, kona ko baraduproteja kugira ngo uzubone enterrement vyafata imyaka myinshi. Ariko haravutse undi mon petit frère wewe ashobora yarabayeho, arakurikirwa n'umwana wa nyuma, c'était en 92. Uyo rero niwe novuga ko yambabaje, oya wa nyuma umwana wa 5 muhira nari nza mfise nk'imyaka 7. Naramubonye hagati uwo yitavye umwana bwa mbere hari undi yitavye imana ubwa kabiri. Ego babiri bankurikira baritavye nawe nyine ntiwamenye ingene vyagenze? Uwo wa nyuma uwa kabiri abo babiri ba mbere n'ukuri nari muto cyane. Ego ariko wa nyuma rero waramubonye waramuteruye? Ego nabo bose ntarababonye mugabo wa nyuma nibaza ko twari twegeranye cyane. Uri kurakura ubona ko biryoshe kugira umubebe muhiri wanyu. Hanyuma ikindi gihe mama aragwara ndamuherekeza ngahe Bujumbura. Mon petit frère aragwara aja mu bitaro, ça m'a choqué kubona umubebe wacu bamuteye serumu. Hari gihe babura umutsi bakatera mu ruhanga. Byari ibintu vyambabaje. Iyo image yaranse kumvamwo nkumva ndababajwe n'ingene Tonya wanje bamuzibaguye aha ku kuguru barondera imitsi n'ibiki. Mu nyuma twe turasubira rero mu Rutana. Haheze iminsi mes parents baragaruka. Ndibuka ko bansanze ndyamye barugurura umuryango mbona mama yambaye imvutano. Ngira mwese muca mwumva ko zari imvutano. Yaravuye guhamba umwana wiwe. Amashitse ndamuraba nawe arandaba. Ndabona ko bampaye message ivuga ko baje bonye. Amanda mubaza nti Hahura ari he? Ambwira Hahura yapfuye. Yabaye shock nini cyane gose mu mutima wanje. Nari mfise n'amafoto yiwe, abandi mafoto bagira ni n'agafoto nagumanye igihe kirekire. Ndaba ingene uwo mwana numva vraiment mbabaye. Iyo ari shock niyaza ko aho onye urupfuka mwebwe gutangiye kunshegesha. Ego. Okay. Aho rero barabikubwiye ucuriyariza nuko nabandi effectivement bapfuye bityo babyumvire dès le départ cette fois mutoyi cyane bice bikwafecta. Hanyuma inyuma yaho warasuye ku Burundi muntu muri uwo muryango uri poshe? Mu nyuma twahavuye dutandukana na mama kubera kugwara, yaragwaragurika umva imiti yategezwe kwikura mu Bujumbura, aba obligé kumara nk'imyaka abino. Twe natwe turi ruguru, son absence yaramarka cyane. Mu nyuma na papa arasaba mutation araza ku Bujumbura. Ucusigarana nande? Aho nasigaranye na mon petit frère n'abandi babanyi na papa. N'intambara iratera 93 ntivyari vyoroshe. Rero turibona kuzi Bujumbura. I Bujumbura nasa n'umuntu atahakunda cyane kuko
nabona ahantu abo tuvukana presque bose umva bagenda Bujumbura ntibagaruke. Cette fois-ci turaje quand même turasuye kuba uni na mama araje twaba mu ikambi navye ko umuvyeyi wanje sirikare. Hanyuma 94 mama arafa. Wow. Wamenye gute ko mama yapfuye? Siko wari wagiye kumugwaza ico gihe washobora kuba uri kumwe nawe canke umusukume l'information ko yapfuye wayimenye gute? D'abord yarasanzwe agwaye, yarafise serum bamutera tous les jeudis. Nari narahevye ishuri imisi yose kuwa kane. En tout cas c'était matutina yarizi ko kuwa kane ntatonda ku ishuri. Nategezwe gukurikira mama. Nibaza ko nariyumvamwo ko ari karagenda. Bigatuma numva umenga agiye kugwara nta wundi muntu umwe yohaba nije nohaba. Kamva nafise imyaka 9. Nkaca ngumana w'umunsi wose gushika soir. Mu nyuma rero vya jeudi birahagarara aja mu bitaro kumara igihe ubwenge buragenda aho hose uba uri kurahayariza ko wa muntu ariko aragenda gushika naho hageze nuko agenda utangura kurira utaranabona nuko agiye yapfuye. Inkuru y'ingene namenye ko yapfuye novuga ko atawabimbwiye. Ndibuka mwijoro umunsi umwe naravyutse mbona mfise uniforme ifise igifungo gicitse hanyuma ko ntari nzi gutera ibifungo ndafata broche ni kakantu bambaza imvutano murakazi ndakambaza ku ishuri kara kantu gatonya kataza gutuma bigisha mbwa ati ikintu wambaye iyo bijou wambaye si yawe. Hanyuma ndata mwijoro hagati numva abantu bamvyura bambwira ngo wowe wigeze ko wambaye broche ya broche wambaye iri he? Ndayita ndabwira ntigenda ura kuri uniforme mugabo hari hagati mwijoro. Bukeye mu gatondo nza gusanga abantu nzi bama imisi yose bagwaje mama turaryamanye. Sinzi igituma sinashotse nibaza ko mama yoba yapfuye. Hanyuma nditegura ngo nje ku ishuri batubwira ngo ya uno musi ntimuja ku ishuri uno musi muguma ngangura utuma murakora. Kera iyo myaka urupfu rwari rugoye cyane gupfa kuvuga. Sico kimwe no rip inyaruka ku matelefone na nyene bo batarabimenya. Hanyuma ndiko ndakubura à l'époque umwanya wose kumva twari dufite radio imwe mu Burundi, radio yabi Amerika iravuga kuko niyo yaduteramisha imisi yose. Ndiko ndakubura numva mu matangazo yo kubika. Umuryango w'umushinga ntaye naka uramenyesheje ko waraye ubuze umfasoni. Imuhira ntuzi byabaye wumvise mu radio bavuze amazina y'abavyeyi bawe. Yari shock kandi nta naciye nikawusha nigira gitangaza uga ntaco wambwiye nanje kamwa babereka ko ibinye ko bavyumvise mu radio. Nyaza ko babimenye ntibagize reaction. Nyaza ko iyo misi yagwaye inconsciemment je réalisé ko karagenda. Iyo image y'ingene nari byo ntavyo nibuka vraiment kuri mama ahubwo son absence niyo yambabaza cyane ariko umunsi bavuga ko yapfuye nari kanze. Mais kuri enterrement aussi yari indi experience ntari bwabone. Ikindi nibagiye kuvuga nuko mama yapfuye na papa ari mu bitaro. Donc we yarakuze yaragira des dépressions tukavyuka tukasanga papa yakomeretse papa ntituzi icyo bagwanye ibitanda byasambutse. Uno musi nkuze ndashaka kuhayariza ko yabari yari karaheze ko nawe karafakara ubuzima ntibworoshe yitse kurabura umufasoni wawe utanguye ubura abana naho umugore aragiye kandi bari bagwaye ingwara idakira ntivyari vyoroshe ivyo vyose naho nyene vyaramwishe. Bigatuma rero nawe ahora agwara akaja mu bitaro. Twagiye muri enterrement papa yambaye catheter amwe bashiramo serum. Ego kuko umva yategerezwa kugaruka mu bitaro kugira usubize serum agware hanyuma aza kiraveye. Inyuma yaho birashitse mama yamaze kugenda ntaho hari nawe hanyuma mwabanije mubaho gute inyuma yaho? Ubuzima ntibwari bworoshe mama adahari. Umukenyezi ni pilier ikomeye cyane mu muryango yahavuye hariho ubwambure buhaba surtout que mama wanje yari umuntu bavuga ngo yari pilier ikomeye mu muryango. Mes grands-parents badependa kuri we, aba oncle banje bize kubera we n'abatize bashoboye kubaka kubera we.
donc harabaye kunyiganyiga k'umuryango. Papa bimumerera nabi, dutangura no kubana nabi. J'ai réalisé que uburyo yamfata bwantera kwibaza est-ce que réellement ni papa kwa nkarira cyane yaca gufata ukuntu utandukanye ngene gufata imbere ego byerekanwa n'iki qu'est-ce qui agakosa kose nakora nagahanwa nabi. Nababwiye ko yari umusoda ankubise inkoni zahakwa kunyica. Mu nyuma amaze kubona ko inkoni zigira zinyica, naravuga je izi inkoni sinzosubira kwemera ko bankubita inkoni. Ambwiye ati genda uzane inkoni hanze naca nja kuzita zose. Hama nawe agaca nkubita ceinture y'igisoda, ati ndyamye hasi iki. Ivyo byose ubirabura umwana aravuga uti nta papa ashaka kunkubita gutya. Abana babiri muvukana batatu bari bamazina babiri batatu bari bapfuye. Hasigaye mon petit frère. Usiganya petit frère. Muga kandi papa nawe kubera ivyo biharimwo bari kwagufata vyamananije gute? Est-ce que papa nawe we yapavenye kubaho igihe kirekire vyagenze gute? Yabayeho nk'imyaka nk'ibiri gusa. Ndibuka no kuri enterrement tugiye guhamba mama byanyeretse ndaguma nibaza ntese papa agira apfa ko yavuze ngo genda mukunzi wanje nanje ndi nyuma. Ndibaza papa nagira apfa kubera narumva ko iryo jambo avuze ari ndaza vuba. Wari ufise imyaka ingahe ngaho? Nayo mfise imyaka 10. Mama yapfuye mfise imyaka 10. Papa yapfuye mfise imyaka 10. Byose byabaye hagati y'imyaka 6, 7 na donc cette fois-ci est-ce que wumvise ukiri umwana normal agifise imigumbagumba ashobora gukina n'abandi est-ce que warubayeho ubuzima ou alors carrément hari ikintu cyamaze gukoreka indani muri wowe udashobora gutaha? Ko hari ikintu cyamaze gukoreka, ubwoba bwinshi, ucubanya migenda kucuga umutinya nta soka. Umuvyeyi yamaze kuba gukubita gutyo, jewe nabona na malaria ndayigwaye, numva ariko sajyanje. Tukive ko imisi yose je bamvura malaria musa n'umuntu atabwenga agifise. Kubera ko navuga nti ahamenyera ko ngwaye aranyica. Ivyo mu nyuma biheze ntangura kurondera ingene nzokomoka. Ndibuka ko n'igico bashaka kubuco kiyumvira kwiyahura par exemple canke kugira nabi ko abandi barabigira. Oya sinigeze nifuza kwiyahura. Nta n'umunsi umwe twe twakuze muri famille wacu turi abakatolika basenga imisi yose. Nari nzi ko hari ijuru, nari nzi ko hari umuriro. Nari nzi ko umuntu yiyahuye ko twakuze batubwira ngo Imana icikubwira ngo uyo muntu wishe mwiciki. Ahubwo nasenga ngo nze mfe papa ariko arankubita. Kubera iki? Kuko numva arico gihano nanje nomuha. Sinashaka nta zari igiteka zari zihari, nta soje paye yari ihari ngo nirukeyo baze kumvugira canke intwaro zivuga ati uyu mwana arahohoterwa no. Kandi kambi yose yari ibitse ko ndi umwana battu, ariko nta muntu n'umwe ashaka ku intervenir. Ni même mes oncles twabana baratinya papa. Rero numva atakindi kintu coshaka kumubabaza atari kumva isi yose ivuga ngo wa muntu yishe umwana we ariko aramukubita. Cyo gituma numva senga Imana ndakwinginze mana nze mfe ndiko ndakubitwa na papa kuko nta. Cette fois-ci ni ryari nawe byageze aho nawe ma grand-mère yashoboye ku intervenir un jour, araza yaje kuturamutsa sanga mfise ibi bleu ku matako bimaze amezi. Ico gihe nari nazize ninde abantu baninde baratubona. Nazize ko papa twaryama kare, papa yatubwira ngo 19h30 twari dufise urushaho kuraba amakuru. Yadukundisha igihugu quand même. Saa 2 twese twari tugiye kuryama. Mbwa nkamva ndakumbuye ninde ko ninde nayiheruka mama wanje akiri hari. Ndavyuka kabisa ndayiraba. Umunsi narakubiswe akaguru ka contre fauteuil. Sinzovyibagira. Yo kure yaje asanga afise ama bleu partout. Ya ama bleu atavyimba mu ndwi imwe, bamba atavyimbuka mu ndwi imwe. Byari biteye ubwo baravuga ati ndamwumva avuze ngo nimba bikunaniye kumurera musubize. Ndibuka ko nakuriye kwa nyokuru avuga ça c'est une très bonne idée. Mugabo mu nyuma papa aramwemera ko atazosubira. Mugabo nawe amagara caramutangura kugenda nabi cyane, nuko yagiye mu bitaramara amezi menshi. Ico gihe cyose nta rukundo mvu mufitiye? Rwinshi cyane gose. Narakunda ngira ngo ko tugize Imana hakaba hari umuhinga ngaharaza kudusobanurira
biragoye gutahura ingene umuntu ahohoterwa usanga akunda uwumuhohotera. Muramaze kubibona ku mufasoni akubitwa mu rugo, uvuze uti reka duhamagare polisi mufate uyu mugabo imufunge, niyo muntu wa mbere avuga ngo oya ntibamugirire nabi. Niko nanje nari imeze, nakunda papa wanje cyane. Hama kandi papa yari umuntu w'amaprincipe, yari umuntu wo kuba fier. Nari nishimiye kwitwa umwana wiwe, nari nishimiye discipline afise, yari umuntu avuga ukuri, yari umuntu correct. Ikintu cyonyine kitagenda neza cyari ico uwo mubano wanje nawe, ariko nawe nyene maze gukura naratahuye ko ntiyariwe, yararengewe. Kandi murumva ko yaragwaye, sûrement ko yibaza ko na mon petit frère ashobora kutazobaho. Donc j'étais la seule personne afise avenir mu muryango w'abantu ndwi. nawe rero amagara aramukitse mu nyuma byagenze gute? Yaragwaye hanyuma arapfa malheureusement. Encore une fois nkaya histoire yo kuri mama, abantu mu gisoda iyo ugwaye ufise umugarde malade w'umusoda, ego famille irajamwo, mugabo umusoda hariho abagenzi biwe bamukurikirana twabana. Byarambabaje ingene bamenye ko papa yapfuye bakatureka tukaja ku ishuri après midi, parce que vyabaye ari nka avant midi. Baratureka turaja ku ishuri, numva umwana handi twururutse bus, numva umwana ambwiye ngo papa ngo yavuze ngo papa wawe yapfuye. Cyanibuka effectivement ko twicaye muhira haje umuntu kudusaba amashuka, la grande tenue, ngira murayizi. Encore une fois, j'ai pas réalisé que iyo grande tenue igiye kwambarwa n'ikiziga. Aho nawe ufite imyaka ingahe? Aracinga. Aho nawe ufite imyaka 12. Yabaye shock uwo munsi wose, sinasuye kwiga. Ishavu wose nuko babazwa n'abo bantu biwe kwiki batabitubwira. Twagiye kugaruka gutaha muri iskam, tubona abantu bose baturaba n'ibikongwe byinshi. Numva ntashaka umuntu n'umwe yombwira ikintu, numva nababwiye ndabizi n'ikintu cy'umubwiye ndabizi. Arashobora kuja kuri enterrement ya papa? Ego nashoboye kuja kuri enterrement, nari mfise ubwoba burengeje urugero gushika naho je faidi nje ndi umusulmani sinje guhamba umuntu. Numva ico uwo mwanya y'ico coba ciza, cuko bombwira ati abakobwa ntibahamba. Donc wa muryango, papa mama abana, ego musigaye muri babiri gusa? Dusigaye turi babiri gusa, n'umutante yari yarambereye marraine. Jewe nabwiye ko twari abakatolika kandi dukunda Imana. Nari nzi ko ntari narabatijwe ndi umwana. Papa ariko aragenda ndiko ndabona ko afise amagara make, naramushavuye ndambwiye ko mwebwe murikunda, kubera iki mutambatiza? Mushaka ko muzoje mu ijuru mwiyenje sigare ngaha? Kumva muri Eglise Catholique twarize yuko kubatizwa no kwinjira mu muryango Kristo uzoja mu ijuru. Je numva ndi en dehors yo muryango. Agenza gutabwira batizwe final. Papa yarabivuganye na aumônier militaire, ndashaka kubatizwa. Nabatijwe muri hôpital militaire. Muri kantine bari bafise ukuntu bahakatamwo kubiri, hanyuma hakacaja baho kantine n'agashapelle. Mbatizwa nk'aya masaha mu ijoro kugira bashobore gushira papa ku gashese roulant, ashobore kuparticipa, ashobore kuba hari. Nuko vyagenze ndaruhuka, enfin nanje ndinjira mu muryango wa Kristo. Ego rero enterrement ibaye ntashoboye kwijamwo, ntivyari vyoroshe. Ikindi kintu cambabaje cane gose yari ajya amafanfare bavugiriza umusoda yapfuye. Muri iskam basanzwe bavyiga, twakuze twumva ayo mafanfare bariko bagira ama repetition. Nga repetition iratandukanye na la réalité. Iyo bariko bayavuza vy'ukuri, ubona enterrement y'umuvyeyi wawe na drapeau y'u Burundi hejuru, la urafa ufana nawe. Ibyo byose none bishitse aho ubwo wari ufise bw'ibikurikira bwari ubwiki cane. Ese niko babona ko gishobora gushika inyuma yaho? Nta kintu na kimwe nabona, nta avenir. Byari biheze, abavyeyi bari bapfuye, ntitwari tuzi iyo tuzoja. Papa ntiyari yashoboye kutubwira ati bana nabona biriko bigenda nabi. Oya. None mwaciye muja après? Imanza zarakurikiye. À l'époque bahaca ku mazi une semaine après.
hanyuma muri leve de deuil murazi ko bavuga uyu mushinga ntahe asize je kuri papa nawe barabivuze bavuga twicaye imbere leve de deuil asize umwana umwe baramuvuga izina n'ikivyagwa Ngabire Chanelle. Wow. Ikintu ca mbere nakoze naciye mbaza umuntu twicaranye w'umuonkle ikivyagwa no kuvuga iki? Kuva ico gihe cose ntibari bwarealizeye ko atari papa wawe w'amaraso. Ntavyo nari bwabone, surtout ko nari nzi ko kuri mutuelle je suis l'aîné. Abana barakunda kugurura udukarte tw'abavyeyi, ntarabona ko ndi umwana mukuru n'abankurikira n'abatari bariko n'agasaraba ku ruhande. Kwibaza ko famille donc kivyago donc sindi umwana wiwe yari deja nari maze kuvyicura. Nkumva ko umengo aranyigiza yuko ure cette fois-ci famille irabivugiye mu ruhame yari rejection itigeze kubaho kandi naciye ndabihofura n'ingwana ndavuga ibintu sishaka kuvyakira sivyo papa n'uyu nyene mubajije yakwishuye gute kana kimwe yavutse naje ntaco novuga. hanyuma muvuye aho muravuye muri leve de deuil bamaze kumenya ko finalement wa muntu wakunda yagukubita mugabo akunda si papa wawe ubuzima mu nyobwa cibona muri hehe bigenda gute na petit frère? Haciye haba inama rukokoma y'umuryango maternel vuga ati aba bantu mwabonye ibintu batanguye gukora bariko barasepara abana twebwe mushiki wacu y'abavyaye bose solution dufise ni yuko abana tubakidnap tubatwara ahandi hantu ata muntu umwe aziyo babatwara tuca tuja baca barampamagara nk'umwana mukuru barambwira bati rero witegure ejo uzoja kuba ingozi chez ton oncle uyu nawe yari umusirikare yaba muri 4e bataillon commando ingozi niryo joro kubera umuba kandi baca bambwira ngo ntubibwire ujya mutonto wawe amaze igihe agwaje abavyeyi bawe ya mutonto dukunda cane naramukunda c'était ma marraine muri hôpital militaire mbatizwa kumva ko mfise ibanga ntaza kumubwira kandi ejo azotaha avuye ku kazi agasanga abana nta numwe ahari nta mpuzu nta valise yari umubabaro watumye iryo joro ndarandasaba nti mana ubu rero n'ivy'ubuseho yose ndiko ndafina mvyuke napfuye. Ico gihe ntibashoboye kumubwira ikintu kimwe ntibarenganya ahantu ngo umubwire barambwiye ati napima wabibonye ko bagira bagusepare na ton frère ega sinashaka gutandukana n'umutonya wanje surtout tuja ku bantu tutazi bo kuri kote ya papa ntivyari vyoroshe. Iryo joro ko mvyutse nkasanga ndakanura niko nabashoke n'ingene ntarapfa ariko Imana yabite buraca turaja ku ishuri ukavugana n'abandi bana mugahana amaprogramme yejo amadeyade yejo uzi neza ko midi uzobura kugenda ingozi nashitseyo ndira uwo munsi bwaragiye twagiye dushikayo iyindi shock umva twebwe twatanguye tuba abana ba commande twubashwe tuza muri scam turealiza ko papa ari umusuzi officier ok akazu gato bon ça va turakihanganira cette fois-ci tugiye kuba ku mukaporal afise chambrette abanamwo n'abana biwe n'umugore wiwe n'irido icako hagati turyama na mon frère ku ka 090 ka muzungu wayine wapiri donc ujya mugenda mwaraba hari ntabwo twashaka kuryama twategeza yari shock imwe yindi ivuga no donc uku niko iki nico biti kw'imfuvyi aba papa abavyeyi bapfuye natwe tuje gupfira ngaha ubuzima ntibwari bworoshe ingozi harabaho ama incident menshi ataryoshe maze kubona ko bimeze nabi cane aho rero mon petit frère yari umwana yarezwe neza papa ategeka umukozi kumutamika ngira gushika kuri 5 ans yari umwana a 7 ans yari afise nka 45 kilo tutangura kubona umwana tangiye kugabanura ibiro narabibona niyo yari shock yindi kumva ko umwana mutonyo wanje ariko aramfana acubuga ibwoba ko nabazohava kurikira abandi oya ivyo ntavyo nigeze kwa rukonda bisanzwe ivyo sinashaka kuvyibaza kuko sinari nzi cabisha yego naho rero umutima maze kurealiza ko bikomeye narabwiye ni bon nasavye Imana ngo yice ntishaka ubuzima ngaha ni bubi cyane buratugoye ntakundi ubu rero ubwo buzima nibuzi ndahagaritse kurira guhera uyu munsi sinzosubira kurira
ngira mpangane n'ubuzima. Nuko umutima wanje wabaye umutima w'igikoko, nuko umutima wabaye umutima wibuye, aho ata kintu na kimwe, nta kinezera, nta kinshitura, nta compliment yari égale mensonge. Nta bimwe abarundi bahora bavuga ngo n'isukari n'ikimusosera. Je nabitanguye à l'âge de 12 ans, niho nadesida nkafata decision yo guhangana n'ubuzima. Ikizoza cyose tuzosekana, uzopfa muri je nawe cyo sawa. Ico gihe uri Ngozi, muhamaze kingana iki, ubuzima bwatsinze buramera neza gusumba, byagenze gute? Oya, twahagiye ari nko mu kwezi kwa gatatu, tuhava mu kwezi kw'icumi. Ayo mezi kuri jewe numva ari imyaka 10 nyene. Ni gihe cakumartse muri ayo mezi 10? Ubuzima bubi, la famille de mon père yaraza nayo kugerageza kwiba mon frère. Rero ni kenshi ishuri nategezwa kuja ku ishuri nawe aja ku ishuri. No kuvuga ngo ntivyashoboka ko je no kwiga après midi mutonye wanje ngo yiga avant midi. Twategezwa kujana ko baratinya ko ashaka kuza akamutwara. Hari n'igihe twinjira mu ikambi y'Ingozi bakatubwira ati ni wewe Ngabire usubira inyuma. En fait abantu babo muri kote ya papa baba baje bari mu ikambi bati ntushaka ko wabona. Raba ahantu mwamuraje. Kugira muhave vyagenze gute none? Kugira tuhave habaye intervention ya famille, harabaye amanama menshi. Ya nama rukukoma yabera muhira tuba muri iskamu yafungishije abaonkre benshi b'abasoda. Kubera urumva byahavuye biva mu miryango bija mu bakomanda b'amakambi. Komanda wa iskamu ati nsubiza umwana wanje w'Ingozi ati abana banje nije ndabagumana ntabo ndaguha. Umva byari ibintu bigoye cyane gose, mbwa mu nyuma turuhira kugaruka baruhira kudusepara. Ego aja kuri kote paternelle. Yagenze gute umunsi biba byagenze? Umunsi biba vyarambabaje cyane kuko mon petit frère n'était plus mon petit frère, mon petit frère était mon fils. Donc untandukanye n'umwana wanje, surtout que nari mfise n'amabanga ndamubikiye, wabuze utuntu tudukosa akora ukabuze ingene udufukafuka. Nabona ko umwana wanje aramutwaye, donc yari séparation ibabaje cyane, surtout que wewe yaciye aja no kuba mu buzima bubishe, bukimuteye ingorane gushika umwanya twe turavugana. Intaye nshinga we ntashobora kuyishinga. Numva sinzi ko muri pre kubandanya ko biraremereye, ariko icyo twaje gukora kuri mugoroba turavuga ngo tuvugane ibintu. Hari abantu tutazi ko bibaho, tutavyibaza ko bibaho, igihe abantu bariko barabibamwe uyu munsi, abandi birashaka barabirenganye nkuko twe turavyumva. Rero biri important cyane ko twumva kugira ngo bifashe gutahura yuko umuntu ashobora kubirengana agabandanya abaho. Rero reka tubandanye gato imwihangane, tuza gushika mu gindi gice kiryoshe, ariko imbere ko tubandanya ndashaka juste gatoyi usubire tubwire vy'ukuri muri wewe ikintu wumva kigushoboza kumuvuga uti simpagarika ubuzima ndabandanya cyari giki? Yari Imana kuko nama numva ko biri kose ibi bintu biraza guhera, ko biri kose ngira bizohera. Bamaze kudusepara je naciye mbakeye n'umutante maternelle. Umutante nakunda n'umutima wanje wose, mu buryo nkiri umwana numva nari kuba umwana wiwe. Cette fois-ci byari bihejeje kuba impamo, mugabo mu nyuma nawe ntivyagenda neza, urugo rwiwe rurabasacrifié, ntiyashobora kubaka bigoranye, ntiyaronka umwana. Attention yiwe yose iba kuri jewe, kandi mu kunyakira kwiwe nk'umuntu yamenye Imana, yarazi ko ariko akora igikorwa c'Imana, ariko arera imfuvyi. Naho namugora wumva ko nagiye kubiwe namaze kuba agakoko. Yaranabwira n'abantu numva ati ako kana mwana ingene gasa nagahume. Yarahura n'ibibazo akabura abagenzi, nkamusanga ari kararira, nkamuraba nkafise umudamu arafise ibibazo. None uri kurizwa niki? Ati naka yafuye. None mu by'ukuri iyi myaka yose ubayeho uzi ko atazopfa.
baje navuga abo tuvukana barapfuye na mama na papa barapfuye ni gute uwo muntu wowe yoguma hari mwumva mu by'ukuri nta compassion hayo utagira compassion nkaho utabukiriho. Rero uyo urukundo rwiwe rwaratumye nongera kugira ivyizigiro. Sinigeze nshaka kwiyahura mu by'ukuri ngo niya ku buzima, ahubwo nasaba Imana ntabara wowe ubinkorere kuko je sinshaka kuja muri. Yagufashije gute rero cette fois-ci mu buryo bwagufashije gusubira kuba normal, gusubira kuba umuntu ari sensible? Imana yamugize psychologue w'igitangaza. Yaramenye ko ndi umwana battu, ikintu ca mbere ntinya ari nkoni. Acambwira ati bon, je nta nkoni nzosubira kukureresha, je nawe reka tuvugane. Bimwe vyaranka ko mvuga. Muravyumva umwana yamaze guca muri ivyo bintu, ikintu ca mbere afise umutima wugaye, uba uri wiyugaraniye kuri wewe n'ibibazo vy'iwawe, ntihagiye n'umwe abibona, ntihagiye n'umwe abivuga. Yarambwira aho ngwaye, yarambwira urafise ingorane muri kiniki, canke nkakora ikosa akambwira ati urazi udasavye pardon usura no kurira kuri iyi meza. Je nkambwira ntabara nkubite histoire ihere hama tuje kurya. Ati saba pardon kanani kubera je sinigeze menya pardon carico. None ko nsavye pardon ataca bareka kunkubita ya ceinture. Mu by'ukuri pardon nta meaning yari ifise. Ndibuka ko umunsi umwe yambwiye ati wanse gusaba pardon genda ningoga mu cumbi wawe wandike unsobanurire igituma udashaka gusaba pardon. Cyane yandandikisha umutima wanje kuko sinari nzi kuvugisha umunwa ibiri ku mutima, ariko umpaye ngo nandike n'ibitutsi ntogutuka n'umunwa narabyandika. Ndavyandika vyose. Ndibuka ko uwo munsi yamaze nk'imisi nk'itatu agwaye arira imisi yose, kandi nawe nese natawuri igituma arira, numva ariko arigirisha. Kundi bimuriza niho yambwiye ati donc iyi myaka ntuzi ico arico pardon mwana, ni wansaba pardon jewe ndakubabarira. Kandi ahoga naye narakijijwe ko je nakijijwe mfise imyaka 14. Okay, aho uraza kutubwira ngene vyagenze naho nyene. Donc yo d'abord gukizwa kuri wewe vyabaye iki, vyagenze gute, vyagufashije iki? Gukizwa bon, premièrement sinumva yindi conflit nagize n'uwo muvyeyi wari uko yashaka ko nja mu baporoti, cyanje nikundira Bikira Marie. Numva ari we muvyeyi ari proche y'umutima wanje, ni mama. Hama nja mu gikorane ca baransengera, nibaza ko nakijijwe bisi imyaka 14 ariko mfise umutima ubabaye uremerewe. Navyumvise umunsi mfukama, ona handi babwiye ngo ni mfukama, niho numvise mfise uburemere buteye ubwoba, impemu y'Imana. Maze gukizwa rero niho natangura, arambwira ati urana wagize ibibazo vyinshi urakeneye cure d'âme. Nuko natanguye kwiga kuvuga, nuko nibaza ko iyo hataba intango y'agakiza vyari kumugora gose kumufasha jewe, vyari kumugora cyane. Ariko mu nyuma rero vyatinze biratangura guhindura ingene ubayeho, umutima wawe utangura koroha, vyagenze bite? Byafashe processus ndende kubera urumva mu mutima wanje namfise ibikomere vyinshi, namfise amakonflit menshi mu mutima wanje, notamment aya papa aya mama, kuko papa apfa nkamenya ko atari papa. Nagize intambara z'ubwoko bubiri mu mutima wanje. Intambara ya mbere yari nayigwanye na mama, numvise ndamwansi. Iyi myaka yose mama yanse kuko atambwiye papa, uyu mupapa aja kunyica, kumbure uwo wundi ngira yari kuntunga neza. Iyindi conflit yari oya papa wanje nujya nyene, uwo wundi je nimba hari nimba dahari ntavyo nzi, ntashobora gutwara ikibanza ca papa wanje mu mutima wanjye. Kuva ico gihe ntiwigeze ugerageza kurondera kumenya? Eka n'ukuri ntawe nashaka kuko jewe na reclama urukundo rwa papa atankunze. Sinari umwana yarezwe n'umugore, hamwe umwana akura avuga ngo mbe mama papa ninde. Jesu ko nakuze nari mfise umuvyeyi papa naramubona. Donc igihe mpamba papa naramenye ngo mbaye orpheline de père et de mère. Kuri Stella Matutina les années 90 barabwira ngo abayendije ngo ntibakirize ukuboko. Barahora bakiriza ntarabura abavyeyi, nibaza bashaba abana babayeho gute.
mu nyuma nanje ntangura kwibaza nanje ubaza bavuga ngo bayendije ntibakirize nanje mvuge ngo nta papa na mama afise ntivyari vyoroshe na gatonya rero papa sinigeze sinanashaka no kumwumva kuko numva umengo yohava aza akanyiba ikibanza ca wa mupapa anzi ngwaye wa mupapa bahamagara kw'ishuri akitaba wa mupapa yandeze mu vy'ukuri nibaza ko gerageza namwe mwese mwiyumvire murafise abavyeyi mufise papa wawe haraje umuntu akubwiye ngo urya papa wawe siwe biragoye kwakira zagenze gute rero imbere ko dushikaho kubijanye no kumenya papa ukuri wo mu maraso je veux dire ikintu cyagiye kirahinduka gushikaho usubira kuba restauré ubwabare bukavamo bugahera habaye ikiye processus yagenze gute harimo ni bya papa urumva nibaza ko wagiye kumenya utevye ego namumenye mfise 15 ans zagenze gute umusumenya okay niba abantu bako kira hafi mu oncle wanje yarantwaye twari mu Rutana marambwiye ati nkurikira ndamukurikira ahantu ku kirabo yarari ukibirabo ni kuri bar ruguru niko tuhita ego hanyuma ambwira ati itaba ujya muntu genda uvuge n'ujya muntu ndibuka ko mpagararanye n'uwo mugabo numvise mbabaye ngeze aho mon oncle ampamagarira abagabo umva umugabo ariko arakuraba ubona nyine ko wewe yandabana urukundo rwinshi mbwa je sivyo je nabona aranyagisha nari naripfuje kukubona byose numva we nibikiga mama yanje ariko ndiyumvira ivyo ariko arambwira nza numva ngo c'est moi ton papa okay ugize iki après ikintu cyose yansabye kunkorera naracase none barakuguriye amaka ego na uniforme baraziguta none ndakuguriye ifana oya sava sina numvise ntavyo numvise numva ari histoire umengo ni rementanya ego numva sinanashaka kuronka n'icyo tuvugana hanyuma igitwengeje nuko mpejeje kuvugana nawe mon oncle yaciye ambwira ati abare rero ntuhirahire ngo uvuge ko wabonye papa wawe ukazobivuga nzokurasa yari wa mupapa yadutunga ingozi kuko abana naramaze kuvayo kandi nayifashe yose yayo numva vyavuraza kundasa avuga ni ndamubivugira iki uyu muntu hanyuma maze igihe ngarutse Bujumbura mvuye muri vacances maze igihe ma tante yarandeze wo yankunze akanyigisha kuba umuntu niho yaronse umukolege mushasha hanyuma aramubwira ati urandonderera umukozi wo mu nzu nawe ati ndamufise uzoza umutore muhira evuga ndenga aho mvuga umukolege wa ma tante wo bakorana yari umukolege mushasha kandi muvugana ati je burya simfise umukozi undi naje ndamufise uraza umutore muhira wanje mba ngana ariko avuga nde uwo muntu azoza gutora rinde yari umukozi uwo mukolege wiwe w'umudamu umukolege wa ma tante maternelle umutante yandeze umukolege we yamusavye umukozi wo mu nzu acambwira ati nkwirigura jewe ndamufise aho uraza kuza muhira umutore umukolege wiwe araza turaramukanya arataha bukeye mu gatondo aramubaza ngo mbwira neza ujya mwana nabonye iwawe ninde kuri wewe ati ni umuntu Yesu wanje sa mama yarapfuye tema cousine ibintu byinshi ati mbwira neza l'histoire ambwira ati none ushaka ndakubarira iki kuri uritaho cyane kuko ushaka kumenya gose ivy'uwo mwana yamubwira ati nshaka kubimenya ko ujya umwana wa mon frère ati uramubaza neza barahuye na se mu Rutana bari babinumye kandi babikuje kubivuga barambujije yari shock kuri we aratasha avuga ati non c'est pas possible yarahuye na papa we ntiyatubwiye nyuma ndamusobanurira jewe barambujije rero mugabo mfa twagumye tumwiteze ko famille mubona malheureusement apfuye uyu mwaka mugabo famille ntigeze ishobora kumubona donc ko nawe nyene papa w'amaraso nawe nyene mu nyuma mbwa ntimigeze mubwirana imigenderanire nta migenderanire yahabaye mu by'ukuri relation père et fille biragoye kuko ijya relation ihera mukiri abana mukiri bato iyo mumaze gukura ntibiba vyoroshe
kubera umwe afise ivyiwe n'undi afise ivyiwe ariko mu nyuma sinzi umutante paternelle donc mushiki we yigeze kuntelefona umva baramaze kumenya ko ahubwo hari ikindi nibagiye nuko amaze kumbwira ko ari papa yambwiye ingene yitwa numva afise izina ry'ikirundi tutamenyereye hamwe undi munsi ndiko ndumviriza amakuru muri radio culture numva umukobwa afise meme non ndabaza umuntu akora muri culture nti ujya mukobwa uramuzi atega undavye ubona dusa ati si cyane ati kubera ndamuha konta l'histoire nabwiye je narahuye na papa wanje yitwa meme non nk'iryo zina kandi n'izina risa n'izina riri tutamenyereye ati urazi mbega ati reka ndaza kuverifiye umunsi ati ipare ko bamanitse invitation yiwe la fille ageragira mariage sanga yano turayisangiye dufise umuvyeyi umwe nuko rero namutumye ko duhurira ahantu muri ville turasangira ifana question yo kumenyana kugira tumenyane nawe arantumira mu bintu vyiwe vya mariage donc wacu usanga ufise abandi muvukana yego arambwira ko tuvukana n'abandi bana bashika kuri 8 yego hanyuma tugira tunyarutse gatoyi yego wamenye gute ko umpapa nawe yitavye Imana yapfuye papa w'amaraso murumva ko tumaze kumenyana twarahura mu mamanza bakadutumira rimwe rimwe tukagenda mugabo ahanini ikintu nagumye ndindiriye kwakirwa na papa anyereka umuryango donc abo bantu nabo baze iwacu famille maternelle yanje imumenye imubone ariko ivyo nivyo twagumye tunindire ntivyaba nakubwiye ko abashiki biwe barandondera bari bazi nimero telefone yanje hari ikintu canshotse igihe kimwe kandi catumye gihindura ibintu bitari bike nuko nigeze kumva umutante telefone ambwira ngo erega nyogokuru wawe yapfuye avyara papa biologique ubwo nyene sinzi impamvu urazi iyo umuntu afise ibikomere ni hatari nagize ishavu uyu muntu beko ashaka nje muri anterema ya mama wiwe niya mama wanje bavyaranye ataje numva iyo anterema ntayo njamo numva n'ibintu vyo guhamba byari bingeze ahantu hanyuma mu nyuma kubera gakiza kubera umuntu aba yaramenye Imana matante yaranyigisha uko biri kose uyu muntu ntumwihakane uyu muntu n'amaraso yawe nta mugisha ushobora kuronka udashaka ku accept uyu muntu nka papa wawe yari processus ngora ariko ndavyemera ndanabisengera undi munsi ndamwandikira ndambwira nje nzoza Igitega kukuraba ndafite ico ndakubarira kwari kumusaba pardon kubera yuko nari naramaze gutahura yuko nimba ushaka gukira nimba ufise ibisebe ifo kubishaka ifo ko ushaka gukira biramwo ahantu cyane none ngomba ko twinsiste uvuze ko nimba ufise ibikomere ukaba ubona ko hariho kutameze nk'abandi kugira ukire ntibizizana murazi ko n'Imana kugirize mu mutima wawe iravuga ngo ndadodora ku mutima wawe niwemera ndinjira no gukira ni wowe ugomba kubishaka biragoye gose ko umuntu ashaka kuza kukwinjira mu mutima wawe utamwugururira amarembo y'umutima wawe biragoye gukorera désintoxication umuntu yamaze gufa nabi yamaze kuja mu rumogi kubera ibibazo nk'ivyo naciyemwo nawe ubwiwe atashaka kubivamo uri gukorera ubusa ifo kubishaka rero muri uko kubishaka vyarangoye nabaye mu miryango myinshi nabaye mu miryango hagati y'ukufa kw'abavyeyi banje no kuba mu nzu yanje maze gukura nabaye mu miryango ine ibaze ngene abo bantu vyabagoye kuntunga umwana akomeretse umwana afise ibibazo kandi ubona ibibazo ari bo babifise ntubona ko ari bo bifise iyo ugwaye ntubona ko ugwaye ntumenya ko ugwaye ariko kubera matante yaguma avuga urafise ingorane nga iki kintu kigomba guhinduka yaranandaba mu maso akambwira ngo ushaka mpore ushaka sindakubabaza sinzigera mpora ngene yafashije yari nkaho ariko urazi iyo ufise igisebe uba ushaka abantu ntihagire umuntu agikora igihuta mugabo ukuvura neza nuga ivyondo cette fois-ci uradesize kugenda kumuraba Igitega vyagenze gute ndadesize kuko nemeye kuko nshaka kugira aho mvuye naho ngiye kuko nshaka vy'ukuri guhinduka ndagenda mura mu maso ndamubwira ni umunsi umwe mushikawe yambwiye ibi n'ibi narababaye ni gute ushaka gutuma abantu nje guhamba mama wawe n'uyu wanje utigeze
kandi uwanje hari ibyo mufitaniye umwana. Ndabona ko ari mararezi, niyaza ko nawe nyine yarafise ibikomere mu mutima, ariko quand même ndamubwira nti ndakwakiye nk'umupapa wanje. Mu by'ukuri nta relation rero ya père fille yabaye igitangaza, mugabo twaremeranye. Kandi je nibaza ko ico gikwiye, kuko être papa c'est toute une histoire abantu b'Imana. Si tic tac gutya bira nibaza ko ico kumwemera nawe akanyemera byari bikwiye. Cette fois-ci barakubwiye ko nawe apfuye, vyagenze gute? Ico kintu nawe ndacibaza keyo, nibaza mbe uyu muntu tutarabana cyane, uyu muntu atahorasiye igitangaza, mbega umunsi yapfuye bizogenda. Naho ndavyiyumvira, kuko murumva ko urupfu mu vyiyumviro vyanje rwamamwo, kuko nari narabuze cyane, kuko nosunya ko je nakwije 12 ans canke nakwije mu myaka yanje 12 ans nari maze kubura abantu batanu bo mu nzi wacu, 5 personnes de ma petite famille, pana cousin cousine, no, mu nzu iwacu. Rero nuwo naribaza nti none umunsi yapfuye bazona. Eh bien umunsi yapfuye barampamagaye, n'umuryango mwiza rimwe abana bankunda, nubwo naje naho nyene narabagora, kuko numva umengo bo nta kibazo dufitanye, je ikibazo ndafitanye n'uriya papa. Bo niwe muraguma ngaha sava, turavukana ni bon, ujya mu none dufitanye ikibazo. Rero bambwiye ko yapfuye, nabuze uko nifata, narayobewe ko ndira, narayobewe ko nabuze ico ni hahandi urondera uramushakisha ukamubura. Mugabo nibaza ko ari cya kintu cy'uko mu bwenge bw'iwanje nari orpheline de père et de mère. Sindi wa mwana yarondeye se akamubura, ndi umwana yabuze se. Donc nicaranye nabo tuvukana narabona ingene imitima yabo yafuye, ko bari bahejeje kuviva ikintu batari bwigire. Nibaze famille ya papa mama yiwe, ego cyane, kandi nari mu bandi bana nambaye nk'abandi bana. Mugabo nibaza ko nk'umuntu yandaba yaravuga ati bo muri bajya bose bimeze neza, sofa ari umuntu mwari yari bizarre, kubera nari ntekanye ndaho mu mutima wanje. Nashima Imana kuba yaramumpaye, babajwe hose nuko tutashoboye kugirana ama relation nawe y'ubuvyeyi n'umwana. Mbwa abandi baba bapfuye, kumwe nari mfuye cage nanje nabura papa wanjye, bariko baviva ikintu je nahejeje kubamo. Ikibazo rero nyamukuru ngomba kubaza muri uyu mwanya umeze gute uyu munsi? Est-ce uri umuntu waparvenye kurengera ivyo bintu, ukagira umuryango, ukabaho, ukagira ubuzima buri normal, canke uracari muri iyo eta y'ico gihe ca kera? Est-ce uyu munsi wewe ntiwatubwiye, est-ce urubatse, urafise abana, est-ce urabayeho? Kuko twumvise ibi bintu biraremereye ku buryo abantu bashobora kugira bati est-ce uyu muntu arabaho, yarabayeho ubuzima? Naje maze kuvyumva, n'ubu ndiko ndavyumva, numva ingene biremereye. Est-ce waraharenganya aho hantu? Uyu munsi urabayeho, urafise amahirwe, urafise vyizigiro, urafise umuryango umeze gute? Ego uyu munsi ndafise amahirwe, ariko ivyo vyose nari naraciyemwo vyari ibintu muravyumva, vyari ibintu binyica, binyamfonsa, aho ivyo nababwiye ni bike, ayo n'ibindi vyinshi ntavuze vyari bikwiye kugira bimpambe. Narayingwaye ikintu citwa identité, uruwo kwande. Namambaza ma tante, mbega je kuri mariage yanje nzokwandika konde, ko handika ngo famille naka na famille, je nzokwandika konde, puisque famille imwe urumva yaranyirukanye umunsi papa apfa, yarahojese. Iyindi famille nayo non plus ntiyanyakiriye, kandi ntitwabanye nabo, sinabo bagira bankoshe. Nta famille maternelle ntishobora kubyemera ko ntibazi. Mwumva iyo ngorane d'identité nari mfise. Aho hose naribaza nzova mw'ikindi. Ivyo bintu byose vyari bije kugira ngo bimpambe, binyice, bimfute. Ariko Imana ndabo gukizwa, urukundo rw'abo bantu bose, iyo miryango ine nababwiye yantunze, barankunze nubwo je nabagora. Hakabamwo bakanyihanganira, baranyihanganira, ndabashimiye cyane. Bamwe no ngaha bari ngaha, n'abandi bazobona iki kiganiro bamenye ko ndabashimiye cyane kandi ndabakunda, kuko ntivyoroshe kurera umwana w'imfuvyi. Rero harimwo ubwo rukundo, harimwo uko kwihanganirwa no kubwirwa aho ngwaye,
hanyuma kubwirwa aho ugwaye navyo nyene umuntu abifata kubiri, wakira ko ugwaye ugashaka gukira cyangwa ukakira ko ugwaye hanyuma ukagumana navyo. Umera nk'usohoka muri wewe gato ukabanza ukaraba uti jewe ndiki n'ibibi byinshi byanyice n'ibi, ariko ndashaka kuba uyu muntu mwiza, uyu muntu ahindutse, uyu nuko nahisemwo, donc ni choix nahisemwo gushaka gukira. Nimba muri famille nabayemwo nabagoye nkumva ndabageza ahantu nkabona ngene ndabababaje, muri kwa gushaka gukira nashaka kuvuga ifo ko mpindukira nkasaba imbabazi. Nimba bisaba ko nashaka kubatweruka mu maso narabandikira kugira ngo sindabaperde, parce que je ne veux pas kuba umu victime w'ibihe byose. Rero harabayeho gushaka guhinduka. Muri uko gushaka guhinduka niko n'Imana nagenda ndakura mu mpemu. Hari n'ama-incident menshi naciyemwo yamfashije gukira. Je nanje navyaye umwana wanje w'imfura ndi nkumi. Ico kintu nubwo mwumva kibabaza cyane, naco nyene n'indi shock. Kuba uri umuririmbyi, kuba uri umuntu akijijwe ugatwara inda ukijijwe, ndashimira Imana cyane kubw'ishengero ko ritanyirukanye. Mugabo ndafise abagenzi benshi ama-eglise yabirukanye, ndafise abagenzi benshi bavugwa. Naravuzwe hahandi n'uwanyumvise bamvuganya ndikira ko bamvuze ntamuzi. Ico rero on dirait ko ari ikintu kije kunyica, ahubwo nico cankijije kubera narakiye uwo ndiwe. Sindavuga ngo nariyakiriye, oya, narakiriye uwo ndiwe. Muri uko kumenya ko ndonse umwana vyankijije ya ntambara nakubwira nagize mbura papa, ya ntambara yo kumva nanse mama. Navuze nti aha, voilà, je suis dans la même situation que ma mère. Mama wanje wewe, elle m'a offert une famille. Mbega jewe uyu mwana nzomumaririye, mbega nzogira mariage na papa wiwe. Isengesho nari mfise mu buzima kuva maze kubura papa kwari uko nzovyara abana baba babiri baba batatu me bazagire papa umwe. Byari se ko nari nzi ngene kugira papa babiri bibabaze, uratakaza identity. Rero muri uko kuronka umwana niho nuko nibutse gusaba imbabazi mama, mfata ifoto ndayishira ahantu habona, nambwiye ni wewe umwe uri umugabo kandi pardon ndakubasha. Gutyo rero ntangura gukira. N'amatante yaramfashije, iyo miryango yandeze yaramfashije. Muri uko guhitamwo kwanje naho yaba eglise yaba mwebwe abapastori muduherekeza muri uko gushaka kwacu, ntimushobora kudufasha ku nguvu tutabishaka. Cette fois rero ubu tugiye kuraba eske warabanjije mama ofisi. Ego cyane kuri invitation yanje nanditse amazina yanje n'ay'umugabo wanje. Wanditse ko abavyeyi baba papa tutaramenya ivyabo. Nawe nashize kandi j'étais fière yuko nararaba ndacayifise nkayiraba nkavuga umugabo wanje hama Ngabire batumye numva mushinga ntayo Ngabire bari ngaha, turabe ko bari ngaha mu umugabo wiwe ashaka kutuza ukuboko tumukomera amashi tumwakire. Ari ngaha nahavuye nshobora kuronka abandi bana batatu. Okay. Umwana uwo navuze agiye gukwiza imyaka 10, uwundi afise imyaka 7 n'umubebe muri iyi ndwi nyine agiye gukwiza umwaka. Katumukeze kandi tumukeze kuri Ego ndashobora kuvamwo umuntu. Sinashoboye kwiga universite ngo ndayiheze kuko nayigiye mu bisebe. Nayigiye mu bisebe byinshi, narakora nkiga cangira depression, byari ibintu biremereye. Handi umva uwarengewe ivyigwa akazi birananira, universite ndayihagarika. Mumva ko naho nyene byace bikoreka ko ata avenir office, nta avenir umgihutize, umgihutagira umuryango ikindi ushaka niki. Ariko Imana yangiriye neza, impa ingabire. Ndatangura gukorera muhira ibintu vya pâtisserie à la maison. Uno munsi ni societe Imana aragihezagiye iba societe nini ndongoye kumwe n'umushinga nayo wanje yitwa Royal Coffee House. Wow. Ni nini irikirakura, bon si nini cyane, ise personnel irenga abantu 50 nyoboye. Wow. That's bien. Kandi irikiraguka nejo tuzobandanya twangaje n'abandi iduge. Ukora ibiki spécialement, n'ibiki mukora mu ni vya restauration na hébergement zojamwo byose.
conzi cyane n'amagato bibakora umuntu wa mbere yakoze gato iri ku ifoto yanje ndabaza ndayigifoto cyangwa ati urakata nta kibazo ndashaka gufungura gato isa neza mukeneye amagato muzomwegere donc ari specialiste mu by'amagato nagomba ngo turangize kuko turashobora kwakira abandi badufashe gutahura ibi bintu biraremereye cyane mu ijambo rimwe nashaka kubaze ni ke kintu wifuza gukora kugira ngo ufashe abantu bari kwaraca ahantu bari kubaciye reka ndakivugire mu maverse biblique abiri hejuru yo kuba ndongoye iyo societe yo kuba ndi umumama yubatse urugo rwiza cyane n'umugabo nkunda kandi nuba nsanzwe nkorera n'Imana rero niyo mpamvu ngira nishimikiza aya majambo y'Imana hari muri Luc 22 hari ahantu Yesu yabwiye Petero ngo Satani yabasavye ngo abagosore ngo ariko wewe nagusengeye kugira ngo niwamara kurama uremesha abandi. Donc ivyo turiko turacamwo ndababwire aha nimba ndiko ndavuga ibi nuko nakize réellement sino sinashobora kuvuga abandi ashaka kuba bababaye barushe jewe meze neza cyane gose kubera ivyo nyene nivyo nkoresha kugira ngo mfashe abo bana kugira ngo niwamara kurama uremesha abandi. Irindi ni rya verse iri muri Actes des Apôtres 16 aho Paulo na Sila bari bugaranywe bari mu ibohero hanyuma ngo bariko bararirimba bahimbaza Imana ngo haza novuga ngo ni nkanyamugigima Imana irabakiza iminyororo iracika inzugi z'ibohero ziruguruka ngo umurinzi w'ibohero amaze kubona ko inzugi zose yaravyutse kumva yarasinziriye abonye ko zugurutse ibintu byose vyugurutse we yaciye yibwira mu mutwe ko abaprisonnier bose bagiye avuga ati aha nta kindi ngo acafata inkota agira yiyahure. Paulo ngo asemera n'ijwi rirenga ngo ntiwigirire nabi twese turi ngaho. Niryo jambo numva nobwira umuntu wese ariko aca mu bintu bigoye tubifata mu buryo butandukanye kuje nabifashe siko mon petit frère yabifashe abandi n'abandi bose siko bariko barabifata hari babaho ibintu byinshi bigoye iyo uri imfuvyi murabizi imiryango irajya inshuti usanga uri akana kagowe nayo nivyo ubona nabo nivyo babona nta protection uba ufise wumva umengo nta kintu na kimwe kikigukingiye ariko ntiwigirire nabi twese ababiciye muri ivyo hari abo Imana yarokoye turi ngaha kugira ngo dufashe kandi bahezagire. Numengo kiganiro nigiheze numengo tuzava tubandanya cyane kuko hariho ikintu gikomeye ariko nagira ngo mu gice cyambere twumva uremera ikintu gihambaye nikaje kuvuga yarakize ntakiri umuntu akiri muri ivyo bikomere kandi tugiye gufasha abandi ariko barabicamwo ntibigirire nabi kuko ababiciyemo bakaharengana nabo nyine bari hano ikintu gikomeye cyane kandi kiremereye. Ndibaze ko sinzi muri uyu munsi kubiza gukunda canke mu kindi gihe turashaka gufata undi mwanya twumve kumbura dufashe kumva ingene yakize n'ingene ufasha abandi bantu gukira ariko rero turafise abandi bashitsi tugomba kugira ngo baze kudufasha kugerageza gutahura ibintu vy'ukuri ntivyari vyoroshe ko umuntu ashobora gushinga intaha y'ibintu nk'ibi. Ndazi ko ari benshi bigora kuvuga kubona ateye intambwe ko n'ikintu gihambaye cyane. Nashaka rero imbere yuko twakira ukurikira tubanze tumira amate turafise bagira batambe intambo imwe gaho kugira ngo badufashe gatoyi imbere yuko twakira abandi bashitsi bakurikira. Nashaka nsubire ndabasabe mu vyubahiro vyanyu mufashe dukomera amashi Madame Ngabire kubw'intahe yiwe tumurekeza mu gihe asuye mu kibanza ciwe.